Nshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Hilene Nahazwe. Uno munsi ni ku munsi wa gatanu benshi bita mweranda canke mutagatifu. Uno munsi twibuka igihe Yesu yafatwa akakubitwa akatukwa akabambwa akambikwa urugori rw'amahwa akabambwa mbere bikamuviramwo no gupfa kugira ngo yishure ivyaha vyacu. Uyu munsi ni umunsi ntiwabaye, uno munsi ni umunsi umaze imyaka urenga ibihumbi bibiri wibukwa uko iki gihe kigeze. Abakristo abizera ko Yesu Kristo yabayeho akaba ari umwami n'umukiza wabo baravyibukiriza, mbere bagahurira no mu nzu z'amashengero kugira ngo uwo munsi bawibutsanye canke bagahurira mu mazu yabo kugira ngo bibukanye kuri uno munsi. Uno munsi rero naje ngaha kugira ngo tuwibuke tuganire. Igituma tuwibuka kandi dushimitse ni ukubera ko Yesu Kristo yaje kudupfira kugira ngo ivyaha vyacu bituveko, kandi kuba yarapfuye inyuma yaho akaza kuzuka nivyo vyatuzaniye natwe kwizigira kuzozuka, kandi tuzozuka ubwo Kristo yazutse. Nashatse uno munsi rero yuko tuboneraho n'akaryo kugira ngo tuganire ku bintu biriko biraba hirya no hino, na cane cane mu bihugu vya mu buseruko bwo hagati. Tuvuge ico turiko turizera, hanyuma tube turaganira. Mbwa mbere manje gushimira mwebwe mukurikirana kuri rino rubuga. Haraheze iminsi nk'indwi, novuga inusu canke indwi zibiri, uru rubuga rwanyu rukwije abantu biyandikishije ko bagomba kuzokwama bakurikirana ibiganiro uko bigiye biza. Donc ni ukuvuga abigize abone bashika ku gihumbi. Ni ukuvuga baranarenga kuko hari ababonye, hari aho bamwe bashobora kuvuga bati turavuyeko, ariko abenshi abashitse ngaha twaragumanye, kandi ndabakunda rwose, ndabagumbiriyeho muri Imana ibahezagire. Karibu muzane n'abandi, kandi namwe mushireko n'akaga kumu nk'uko benshi bahora babibona, canke mugire ico muvuze kugira ngo dusangire ikiyago. Rero ndabashimiye kubw'ivyo, muvyumve mubwire n'abavuga igifaransa kuko bose nabibabwiye, ariko nabo ndabanezererewe. Umwami Yesu abagiriye neza, abahezagire. Nuko uno munsi muratangara kuko igisomwa aza kubasomera si igisomwa kijanye n'uyu munsi, ni igisomwa cabaye imbere gatoya, imbere yuko Yesu ababazwa. Ego namye ndaba kw'ikarata ya hariya muri Israeli, nitegereza ibisagara aho biri. Naragiriwe ubuntu ndajayo mu mwaka w'ibihumbi 2013 no mu bihumbi 2015 naragiyeyo. Hariho ibibanza bimwe bimwe nzi, na cane cane nk'ikibanza ca Tel Aviv, aho Jope ariho Ntuzeye yabaye, ariho Petero yagiye, ariho Tabita yabaye, ariho bavuga nuko na Yona igihe yanka kumviriza amategeko yoba ariho yaciye, ariko arikwepera ivy'Imana. Reka rero tubandanye. Nasomye mu binyamakuru, nabajije iyi mashine nti mbega vyifashe gute i Tel Aviv. Barambwira ngo hariho ngo indege 47, ngo amakompanyi y'indege 47 atwara abantu hariya, ngo karibu mwese mufate urugendo abashaka kujayo. Barananyandikira n'itike ko ari 565 kugenda no kugaruka uvuye hano mu Budagi. Ndi twese turazi amakuru ari muri kariya karere, mugabo
sibyo ngomba kuzako. Ngomba dusome ijambo ry'Imana hanyuma ndababwire uko ndabaremeshe abariko barihebura babona yuko umenga bari ko baraba mu binyuranye. Nta kinyuranye, nta kintu Imana yihendako. Ego, reka dusome ibyabaye imbere yuko Yesu abambwa. Yakoze ibintu byinshi, Yesu yarigishije, Yesu yagiye aha na hariya, murabizi yakoze ibitangaza kandi n'ubu arakora ibitangaza. Ngo birasubira gukoreka dusenze gusa birashika. Nuko reka dusome rero Yesu n'abigishwa wiwe basangira ibya Pasika. Umunsi w'imitsima itambiwe urashika. Uwo bakwiye kubaga k'umwagazi w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana arababarira ati nimugende mudutegurire ibya Pasika, mugende mudutegurire ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza batugomba ko tubitegurira hehe? Arabishura atumwe arabishura ati umve, mumaze gushika mu gisagara murahura n'umugabo yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire mu rugo ajamwo, mubwire n'urugo mutumwigishagize ngo indaro iri hehe aho asangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe. Nawe arabereka icumba kinini co mu nzu yo hejuru gitunganijwe, abe arico muteguriramwo. Baragenda babisanga uko yabibabariye. Bategura ivya Pasika. Igihe gishitse aricara ngo arye, kandi intumwa nazo ziricarana nawe. Arababwira ati kwipfuza nipfuje cane gusangira namwe ivy'iyi Pasika ntarababazwa. Ndababwire sinzokongera kuyiryako kugeza aho izoshikira mu bwami bw'Imana. Yesu atanguza ingabiro yera. Yabira igikombe agishimira Imana, arababarira ati mwabira iki musangire, kuko mbabwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa ku nzabibu kugeza aho ubwami bw'Imana buzozira. Imana yabira umutsima awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icibutso canje. N'igikombe akigenza atyo bahejeje kurya. Arababwira ati iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje abaviriye. Kandi raba, ukuboko kungura kuri kumwe nanje ku meza. Nukuri umwana w'umuntu aragenda nk'uko vyashinzwe, ariko uwo muntu amugura azobona ibara. Batangura kubazanya ngo ninde muri bo agira akora ico kintu. Amen. Nasomye mu butumwa bwiza bwa Luka 20. Ego, umunsi wa Pasika wari umunsi usanzwe uhimbazwa, wari umaze imyaka irenga canke ishika 1400 uhimbazwa, kuko wari umunsi wibutsa igihe Abisirayeli bava mu buja muri Misiri, muri Egiputa.
niho bajabuka uruzi rutukura, ikiyaga gitukura. Imbere yaho rero hari umugirwa wabaye wo kubaga intama no kuyirya yose, nk'uko tubisoma. Rero nibo bama bibukiriza bakarya n'imikate itambiye nk'uko mwavyumvise ngaha. Ivyo Yesu yahora bihimbaza n'imbere yaho, kuko ni umugirwa wo mu gihugu c'Abayahudi, kandi nta mwaka wabarengana batawuhimbaje. Ariko ubu uye Yesu yawuhimbaje ukudasanzwe, afata intumwa ziwe yajanye izi 12 aba ari bo basangira uwo munsi. Wari umunsi rero usanzwe no mu yindi mihana bari bawuhimbaje, ariko ndibaza ko ivyabaye aho hantu sivyo vyabaye mu yindi mihana. Hari ijambo twumva Yesu we yarazi ibigiye kuba, kandi ivyo vyari bigiye kuba vyari vyahanuwe. Yewe yaravuze ati sinzosubira kurya kunywa kuri inzabibu no kurya kuri uwo mukate kugeza ubwami bw'ijuru buje. Ati jewe nivyo nzogenda, umwana w'umuntu azogenda, ariko aragowe uriko ubukozi yibara ubutumye jewe ngenda. Niko ijambo twarisomye, reka turisome neza sinsubiremwo ibitari vyo. Ati nukuri umwana w'umuntu aragenda nk'uko byashinzwe, ariko uwo muntu amugura azobona ibara. Turi mu gihe twese twarabonye hariya mu buseruko bwo hagati intambara yabaye. Igihugu ca Isirayeli n'igihugu ca Amerika bararashe igihugu ca Irani. Ibi ntawe bideha, ni ibintu tuzi, ni ibintu twabonye, ariko amajambo yakurikiye ni menshi. No mu bakristo haciye hazamo ibintu, kandi ntivyari kureka kuba, kuko ni navyo tusanzwe dufise ijambo ritubwira ngo mu minsi ya nyuma tuzokumva intambara n'ibihuha vy'intambara. Izi ziriko ziraba n'intambara zikomeye cane. Ego dusanze tuzi yuko mu minsi iri imbere ishengero rya Kristo rizoduzwa. Dusanzwe tuzi ko mu minsi iri imbere antikristo azoza, wa wundi ahakana Yesu Kristo, ahakana Imana, umwe nyene azokwigira Imana, akavuga ati jewe mwari mubizi ni jewe Mana. Dusanzwe tuzi kandi ko uwuzomutsinda akamukuraho ni Yesu Kristo. Umwami Yesu ari mu kugaruka. Abantu benshi rero babonye muri ibi bihe bibaye bati aba bantu bariko baratera ibi bintu ni vy'ukuri n'abizera Kristo n'abatizera Kristo. Iyi ntambara ntahihuriye n'ivyo bintu. Oya, iyi ntambara si intambara nk'uko maze kubivuga no mu bindi bihe, si intambara ya Rukristo. Aragowe, azobona ibara uriko atera ibi bintu ahubwo, kubera ko ijambo ry'Imana riratomoye. Dusomye duhereye no kuri aka karorero konyene, Yesu yategerezwa gupfa, yategerezwa kugenda, ariko twumvise ngo uzomugura umugurisha ngo azobona ibara. Kubera iki? Kuko ntiyatumwe ngo akore ivyo yakoze. Turi mu bihe rero abantu bashobora kutubwira ngo bariko barakora ivyo Imana yabatumye. Turi mu bihe abantu begera nabo bafise ibikenye binini binini ngo kubabwira ngo bandanye n'ivyo Imana yabitubwiye. Hihi bambewe.
wewe ikizokujana mw'ijuru ni ukubera ko wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni ukubera ko wihanye ibyaha vyawe, ni ukubera yuko wemeye kujana nawe. Hari abantu benshi bazohava babura n'ico kibanza kubera ko bifatanije n'abatari n'abakora ibizira, bifatanije n'abicanyi, bifatanije n'abantu batari mu kuri. Imana ntinaniwe ingena igwana intambara, Imana irafise ububasha bwayo. Hari abakristu rero muri kino gihe bashobora kuba baburaniwe bakavuga bati oya, mbere hariho nabonye mu rwaruka bavuga ati ahubwo kumbure ririya rindi dini niryo ryiza. Oya, Yesu ni umwami n'umukiza wacu, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi agakiza kaboneka ko atari we. Nagomba rero ngo uve muri ico kinyoma wewe ushobora kuba warakigiyemo ukibaza ngo hari ibintu abantu bariko barakorera Imana. Nabonye numvise abakuru b'ibihugu bamwe bagereranya Yesu Kristo n'abandi bami babayeho, n'abigira ngo na jewe ndi umwami, none uwo Yesu wese umwami. Abo bose ni indyarya n'ababeshi. Ntagenda kubwire ko umwami n'umwe, ni Yesu Kristo umunyenazareti. Nshuti mwene data, ndashaka ngo ndakwipfurize muri iki gihe c'uko Yesu Kristo tugiye guhimbaza ko ukuzuka kwiwe, nawe unezererwe kuba uri mu bazozuka kubwiwe, kuko yazutse natwe tuzozuka. Ndabizi abatarabisoma neza musome muri mw'ibaruwa Pawulo yandikiye rya mbere, Pawulo yandikiye ab'Ikorinto 15, musome ico gice cose muragira ico musobanukiwe kibafasha kandi kizobafasha no mu minsi iri imbere. Nkaba ndabipfurije iminsi mikuru myiza yo guhimbaza izuka rya Kristo. Nkaba ndabasaba kandi ngo mwiyubare ibi bihe, ntimuzimire, kuko ibi ni ibihe bihambaye. Nkaba ndabipfurije rero umunsi mwiza ubwira kandi naho utaha. Mwari kumwe na Pasiteri Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana Nzima.